mweranda muragahorerema mukama wacu Yesu Kristo urukundo rw'Imana Data n'ingabirano ya mutima mweranda bahokanye kuri uwo munsi w'Imana w'idominika igira ya 25 mu mwaka se turakoranye umuryango turakoranye kugira ngo dusubire tuyakigwe ijambo n'umuvyeyi wacu ariyo Mana yacu ariko kandi umukama ashaka kutuzimana kuri ya meza meranda y'Eukaristia mu ijambo ry'Imana tuza gutega amatwi uyu munsi turumva umuhanuzi Amosi asemerera kubera akarenganyo kari kimonogoje muri Isirayeli abadandaza bariko bigenza uko bashaka bakarondera kuniga aboro kuniga abantu bato bato mu kuzimba mu kuduza ibiciro uko bishakiye Amosi ndabivuga ari muri Isirayeli mbega uyu munsi hamwe yoza aha iwacu mbega ubwo Amosi ntiyoronka icyo avuga turaza kumva mu nkuru nziza naho Yesu ariko acira umugani abigishwa biwe akabereka umuntu w'umunyamanyanga umuntu yari yamwizigiye amushinga ivyo babitunganya mugabo baramurega kuko yabitunganya nabi nawe yumvise ko bagomba bamubogoze akarondera ukungene yorondera bazomusembereza Yesu ikiza kumutangaza nuko abantu barondera ivy'isi bobo baciruka umwete baciye ubwenge ariko abarondera ivy'umuco abarondera ivy'ubwami bw'Imana ugasanga uwo mwete uko gushiruka ubute ntavyo bafise natwe duhamagaye umunsi bavukanye kuraba ukungene twitwararika ibijanye n'ubuzima bwacu bwo muri kazoza Pawulo mweranda nawe araza kudusaba dushishikare kuhereza ibisabisho ivyo gukenguruka ivyo kuninahaza ariko dusabira abantu bose na cane cane abarongoye abandi abari imbere y'abandi mbega abo umukama ngo batuyobore ubwo turibuka kubasabira cyane cyane turaraba no muri Eklesiya yuko twibuka kubasabira kuko ejo hahise umwepiskopi yaratwugurira umwaka w'ubutumwa turaheza turaronka icivugo gishasha ngo twubake Eklesiya muryango muramenya ukungene aho tugeze ico civugo guhera uyu munsi tuca tukibangirako dutangure gishasha ni mu kumviriza mu kwakira no mu kugendera inyigisho z'abatumwa nk'abakristo ba mbere mbega uko twe turakira inyigisho z'abatumwa ingorero twaze dutegure imitima yacu dusabe imbabazi twonere guhereza inkuka turi n'umutima w'Imana direga Imana rugira byose Imana rugira byose nitugirire ikigongwe maze nyamara kuturegura ibicumuro byacu ize dushikirize ubuzima budahera
muri kino gisabisho cacu turi kumwe n'abo mu mugwi w'itorwa bariko baratohoza umuhamagaro baramutse bibuka imyaka 19 imaze uwo mugwi utangura. None barakenguruka kuba nibo hari bamwe bashoboye kubagizabo abandi bakihebera Imana baguma bakenguruka uyu mukama. Turaheza rero tubatware mu gisabisho cacu cyo kimwe n'abashonshitari nabo nyene bahava bahereza amashikanwa yabo. Dusabe. Mukama warashatse ko ibyategetswe n'amabwirizwa mberanda byose birangukira mu rukundo tugufitiye tugakunda n'umugenzi. Nuho dufashe tuzigame amabwirizwa yawe kugira ngo dushobore gushikira ubuzima budahera. Tubigusabishe Yesu Kristo umukama wacu. Ibyo dusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Amosi. Nimwumve iri jambo mwebwe mukandagira boro mugashaka kumara bato bato mu ntara, kuko muhora muvuga muti mbega imboneko z'ukwezi zizoshira ryari ngo tubone kwishorera amahonda, mbega isabato izorengana ryari ngo tubone kwishorera ingano. Tuzoheza tugabanye ingero twongereze ibiguzi duhindure imizane. Umurushwa tuzomugura makeya, umworo nawe inkweto gusa. Eka n'ibikumbi by'ingano nyene tuzobishora. Umukama arahiye ku izina ry'Isiraheli ati nukuri nkazokwigera nibagira inabi n'imwe bakoze. Iryo ni ijambo ry'Imana. Aku
Izo dusoma mw'ibara rya mbere ubutumwa Pawulo yandikiye Timote. Mukunzi wanje, icyo nifuza imbere ya byose ni uko boringaniza ivy'ugusenga, ivy'ukwambaza, ivy'ugutakamba n'ivy'ugukenguruka, ngo basabire abantu bose, abari n'abafise ubukuru bose, kugira ngo tubone kurambana iteka n'itekane mu Bukristu no mu bupfasoni. Icyo ni cyo gisabisho cy'ukuri kandi gihimbaye mu nyonga z'Imana Mukiza wacu, yishaka ko abantu bose bokira bakamenya ukuri. Koko Imana ni imwe, kandi umukangizi w'Imana n'abantu ni umwe nyene, akaba umuntu Kristu Yesu yitanze ko incungu ya bose. Ubutigu bumaze kugera, yarabaye icabona, arashingira intaho ukuri. Nashinzwe kubera ubutumwa, mvuze ukuri simbesha, mu kwigisha intara z'abapagani inzira y'ukwemera n'iy'ukuri. Ndashaka rero ko hose abantu bosenga, bakakiriza ibiganza bitonze, atashavu n'ivyiyumviro bibi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Umunsi umwe Yesu yabariye abigishwa biwe ati, habaye umuntu w'umutunzi yari afise umubwiriza. Uno rero baramumurega ko warasesagura ibintu. Shebuja rero aramuhamagaza amubaza ati, mbega ivyo mwumva ko ni biki? Nyereka rero ingene wandinganirije ibintu, kuko kuva uyu munsi utabisubira gutegeka mu vyanje. Uno mubwiriza nawe yiyumvira ati, mbe bane za kubigenza gute? Ko databuja mpuye kuco nahora nkora, nje kurima numva atampagara, gushera naho vyontera isoni. Ariko ndabonye noneho ingene za kubigenza, kugira ngo umunsi navuye mu gikorwa canje ndonke abazonsembereza. Ahamagara rero umwe mu bari bafite umwenda shebuja, abaza uwa mbere ati, databuja umufitiye umwenda ungana iki? Aramwishura ati, impande 100 z'amavuta. N'umubwiriza nawe ati, fata ikete ryawe icara wandike n'ingoga 50. Yongera abaza ubundi ati, weho umufitiye ibingana iki? Nawe ati, ibikemanyi 100 by'ingano. Nyamubwiriza amusubiza ati, akira ikete ryawe wandike 80.
shebuja rero atangazwa n'ubwenge uno mubwiriza w'igisuma yagize, kuko abakurikirana iby'isi basumbya mu byabo abakurikirana umuco. Nanjye rero ndababwiye nti iryo tunga ridatunganye rirondeze abagenzi, kugira ngo umunsi rizoba ribavuye ko babasembereze mu nsago zidashira. Ubusigama ibanga mu bitagoye azorizigama mu bigori, urimena mu bitagoye ntazoreka kurimena no mu bigori. None rero nimwaba mutazi gutunganya itunga ribi, ninde azobashinga itunga nyakuri? Nimwaba mutazi gutunganya ibitari ibyanyu, ninde azobaha ibyanyu bwite? Nta ushobora gukorera ba shebuja babiri, kuko yokwanga umwe agakunda uwundi, cyangwa yokwishimira umwe uwundi nawe akamunebagura. Niho rero mutoshobora gukorera Imana n'ifaranga. Twakire kandi dushimagize inkuru nziza ya Kristo. Ingoma na mutima mweranda. Bakristo bakundwa b'Imana, turahise gutega amatwi ijambo Umukama yateguye kutuzimana uyu munsi. Turumvise inkuru nziza ijambo riherejeko, nuko atawoshobora gukorera Imana n'ifaranga. Iryo faranga ni ukuvuga ko tuba twarigize ibigirwamana rigahakwa kuja mu kibanza c'Imana. Muribuka ku munsi w'Imana uheze ukungene Abisirayeli bari bahuvye bakibagira Imana yabarokoye, Imana yabakijije, bagaheza bakicurira igishuri cy'inzaha, akaba aricyo bafukamira. Umukama rero yariko aratubuza gukwirikirana ivyo bigirwamana, kugira ngo tumenye Imana y'ukuri iyo ariyo. Arashishika rero kutwibutsa uyu munsi yuko ifaranga ritohirahiranyurize mu kibanza c'Imana. Ahereye rero umuhanuzi Amosi ariko arabwira igihugu c'Isirayeli uko bokwigenza. Bano bantu bo muri Isirayeli bariko baridodomba bavuga bati isabato yatevye guhera, imboneko z'ukwezi zatevye guhera. Abo bantu novuga ni nk'uko bw'iwacu umunsi w'Imana tuwufata tukawugira uw'akaruhuko, tugaheza tukaza mu ngoro y'Imana gusenga, iyindi mirimo twayishize iruhande. N'Abanyisirayeli rero bamwe bubaha isabato co kimwe no mu mboneko z'ukwezi. Ntibaheza ngo bagire ibikorwa barangura, haba ibyo byo kudandaza cyangwa ibindi byo baruhisha, bavuga ko ari umunsi wo gusenga. Mugabo rero naho baba bariko barasenga, agatima kaba kari kwiyumvira umunsi ukurikira. Niho bavuga bati bene izi mboneko z'ukwezi zizohera ryari, isabato izorengana ryari, kugira ngo rero dusubire mu byo twahoramwo, ngo tubone kwishorera ingano. Ikibara gishinga ni ugushora ivyabo. Tuzoheza rero tugabanye ingero, twongerereze ibiguzi, duhindure iminzani. Umurushwa tuzogura amakenyi, umworo nawe inkweto gusa. Bari mu ngoro y'Imana, mugabo ivyo nivyo vyiyumviro vyabo. Mbere niko bari basanzwe babigira. Hageze gukubita aya manyanga yabo abadandaza bitwa inyuma. Ibi rero babiterwa n'ubwenge, babiterwa n'uko igihugu c'Isirayeli muri ico gihe cari gitekanye, ibintu vy'imirwano ya Hamora yari yabaye iracurenga.
hama bakavuga bati igihugu nivyo kiriko kiratera imbere. Hariho umuhanuzi umusaserdoti yari ku ngoro y'Imana aho umwami yasengera i Beteli, umwami nawe yitwa Jerobowamu. Uwo musaserdoti yitwa Amaziyasi. Niwe rero yaguma ashishitira umwami amwereka ko ibintu byose bimeze neza. Niho haca haza umuhanuzi Amosi nawe ati hibambewe sinza guca ibintu hejuru, nyamuneka reka nimbike nshike mu mizi ndabe. Aravye neza yasanze yari akagwi k'abantu bakenya n'ivyo kariko karatunga kariko karatera imbere, mugabo abandi benshi batari bake bariko baritwa n'ikigoyi. Naha iyo umuntu asavye n'akadeni vyamugora ukungene akariha, bagaca bamuhindura umushumba, naha bavuga ko bazomugura ikiguzi gitonya. Amosi rero nawe acasemera ati yamara ibi bintu sivyo, agaca avuga ati yamara mutararavye neza hazokurikira inkurikizi mbi nyinshi, umwami azotwarwa kw'imbohe n'ukwicwa yicwe, akabwira n'igihugu kizaba gitwarwa kw'imbohe. Nabo ntibavyumva ntibavyemera. Uwo Amaziyasi agakabwira umwami ati mwirukane murungike asubire iwabo iyo yacava, areke kuvuga ngo ariko avuga Imana ngaha kuko avuga ibintu bitari ivyo. Amosi rero acavuga ati yamara naho nzivya ugasubira simpora. Agaca rero adoma ko urutoki ibintu abantu biyumvira ukungene bazohava bagurisha aboro, ukungene bazokandamiza bakarya abanyarucari, bagaheza bakaraba ukungene bazohava bakarondera ugutera imbere bonyene. Muri uko kuduza ibiciro bakazimba, muri uko kudandaza ibintu by'ibikumbi ibintu bidashoboka, byabindi byo kudandaza ibintu babanje gushiramo amanyanga. Ivyo byose agasemera ati yamara sivyo. Aha rero byariko bibwirwa Abanyisirayeli ivyo bari babayeho. Mbere n'umucamanza arabushikira kuko nabwo nyene umuntu abyituye bwaraheza gucira urubanza umuntu bamutunganiriza, bahengamira ku mfise inoti kuwamuhaye. Niho rero Amosi atahaguruka. Uyu munsi ijambo ry'Imana ni twebwe turiko turaribwirwa turi ngaha mu ngoro y'Imana mu Kanyosha. Mbega Amosi hamwe yose, mbega ibyo ico avuga, mbega ibintu nk'ibi aha iwacu ntabihari. Tugire Kristo. Era ya mirongo tumaze iminsi dutonda, urondera agasukari agize Imana akakaronka, acagenda akaraba hanyegeza, wewe agasaduza kugwiza incuro zingahe. Uwuronse utuyoga acagenda agashira ku giciro yishakiye. Hariho ca gitoro naco nyene ugasanga iminzani y'igitoro y'amapombe bayaziritse uko bashaka, bagatanga igitoro kidakwiye. Abandi bakagishira mu mabido bakaja kukidandaza ca magendu, ilitiro rimwe ukarigura ibitagenda. Amosi nibaza hamwe yoza uyu munsi yosemerera ntiyoronka nahakwigwa. Mugabo umuntu akibaza ati mbega ivyo bigirwa n'abande? Tugire Kristo. Mbega ivyo bigirwa n'abande? Si twebwe nyene, si bamwe muri twebwe. Tugaheza tukaza ngaha mu ngoro y'Imana, tukicara, tugasenga, tugahumiriza, tukaduza ibiganza, tugakubita inkoro hasi, tuvuga yuko turiko turasenga, turiko turatazira Imana. Mugabo ubwo nyene tuva kurengana umuryango w'isengero, tuba tumenye ibyo tugiye gukora bindi. Mbega ubukristo bwacu ni impuzu twambara kuwa Mungu hama tukayikura tuvuye kw'isenga, canke bwategerezwa kuba ubwa misi yose mu buzima bwacu. Abadandaza bamwe bameze nk'uku kwaba bantu mu gihe cyo kwa Amosi. Hari aho uzosanga bakubwira ngo badandaza ubuki bumeze neza, waza kuraba bavanganya ubuki na merasi. Iminzane hari abazi kungene bayizirika neza, ibiro batanga biba bidakwiye.
ayo yose ni amanyanga abantu babayemo hano ku isi kugira ngo arondere gutera imbere byihuta binyaruka. Ariko hari icyo twibagira ku bwa ngingo, umuntu agiye kudandaza aba akwiye kubyakira nk'ubutumwa yahawe n'Imana. Umukama aba adusaba yuko abandi badashoboye kubironka tubibegereza hafi bakabironka byoroshye. Egome ko umuntu ashyirako inyungu zibiri, mugabo ko umuntu ashyirako inyungu y'umurengera, ko abandi ababohera amaboko imugongo nawe ngo abandanye atunga wenyine, aho murumva ko ari kurenza urugero. Aho rero n'umuntu wese aheza akaraba ati mbega jewe mu buzima bwanje mu byo tunganya bya misi yose ndavyifatamwo gute, ndabigenza gute? Uretse nabo badandaza n'abaza gusuma nabo nyene niko kuko umuntu baramutuma kugura ikintu c'ibihumbi 5 agaca agenda ashatse akagura ca 3 bibiri akaba acishije kuweko, canke akakigura 5 agacavuga yuko yakiguze bibiri akaba bicishije kuweko. Munsi umwe nagiye hariye kundi asiatique manutse niviriye mw'iparuwase mu Karinzi, ndagura ivyuma n'amasima ndasubira kuri jeje, cambwira turashobora kugira facture, cambwira ati no facture nane ubunyene canke turagahinyanyura kugira uko bisigura ngo babandi bibaza mu muntu ngo nuko azanye facture ngo abari mukuri navyo nyene birasendwa, barashobora kumenya ukungene babivuga. Mugabo ukuri kuri mu mutima wa muntu, uwo ari we wese ariko arakora ibintu arabikora avuga ati ibi bintu nabikoze mu butungane, ntawe ndenganije, ntawe ngiriye nabi. Abantu rero kenshi ikibica ni uko bikunda bakirondera bonyene, mugabo bibagiye kurondera ubwami bw'Imana. Nivyo vyashikiye uwo musuku, bari bamuteye iteka bamushyira mu bintu wabitunganye, mugabo agaca abikora uko yishakiye. Abantu nabo barabona baca baramurega kwa shebuja. Bwa mbere n'uwo muntu yagiye kumurega ajya abantu nabo nyine ntawobibe, ari abantu zose bakari bagateranya mu buzima. Abantu bashobora kudomeka abantu bakabateranya, nibyo ari bashobora kuvuga ibintu biribyo mugari bigiye no kubesha babesha. Nico bituma abarundi bivugira bati nta kubana n'umubeshi wobana n'umurozi. Umurozi we w'umuzi bwari tukamenya kumwe rumwirinda, ariko umubeshi yakubeshe neza na neza, ewe n'ubuzima burashobora kuhasigara, n'ubuzima burashobora kuhasigara. Iki gihe cyo kwa Amosi rero ubutungane nabwo nyene ntabwo ari buhari, cyane cyane abari bakomeye, abari bafise uburyo bwinshi, nibo basanga mu manza bama bariko baratsinda. Mbega twebwe uyu munsi imanza zimeze gute? Tugire Kristo. Muri twebwe ntabuze abantu usanga ari nk'abacamanza bo bari hano. Hari abacamanza bamwe bamwe bamaze gutakaza ibanga ryabo, hakuba abatunganiriza abantu, hakuba abacamanza bahindutse abaryamanza. Ni ukuvuga ngo izo manza nizo basoromamo, umuntu akabona yuko ariko ararenganywa, mugabo uko bamutambitse igiturire umuntu akaza kuvundira mu gasho uwari yakoze amakosa ariko aritegereza. Tuhiriwe duhishije, twaraye twitoreye babahuza bo ku mitumba. Ese boza arabazanywe no guhuza abantu atarabaje gusoroma ngaho nyene mu bantu, kuko amatwi asumira. Hari abantu bamwe mu mabanga bari barimo bahisemo kuyaheba ngo bitoze muri kiriya kibanza c'abahuza. Bisigura ngo barazi icyo bagiye kuronderayo. Tugire Kristo. Ubutungane rero turahamagariwe gusabira ngo abantu batunganirizwe, ariko ubwo butungane kugira ngo bukunde bavukanye dutegerezwa kubutangura twebwe nyene mu miryango iwacu, tukaraba ko hariho ubutungane hagati y'abubakanye, bemeye yuko amatungo bayashize hamwe, mbega hariho ubutungane.
umugabo ukazosanga we warifata neza arigirira neza byose ni sawa, mugabo mu muryango yarakwibagiye, umukenyezi wiwe ntiyibuka kumwambika, abana bagenda bambaye amabutura afise ibinyoteri hari inyuma, ibirato ntazi ivyarivyo, ako n'akarengane. Waza kuraba senaka nawe yamataha isi yose yahaze, rimwe na rimwe akagenda yifashe ngaha kugira ngo ntiziseseke. Ubutungane bwacu ugasanga buri kubanza kuraba umuntu uwariwe uko ameze. Hano wabona bazogurwa amafaranga make, bazogurwa inkweto. Bavuganye hari ikindi mu buzima twamagariwe kwama twibuka, guhereza iteka umuntu kubera yuko ari umuntu. Umuntu bituma iteka kubera ibyo atunze cyangwa kubera ibyo afise. Ndibuka tukiri bato barashobora kuba wicaye ahantu ukaza wumva ugira ati haguruka ubusa abantu bicaye. Nk'uko mbere wowe turi umuntu, niho twigeze gushika igihe kimwe umuntu yari afise imbaga ntonya atagasuye espace nk'uko jewe nabigize, yari ifite imbaga ntonya, mugabo ari umuntu mukuru cyane mu nzego za gisirikare. Baramutumira rero mu rubanza, mugabo bamutumiye abantu bamuzi neza, acaza yiyambariye agapantaro n'agashati, ashitse mu rubanza kwamwera ikibanza ati niwicare hajya hajya wakagabo. Araja yari yicaye ati none raba ko hari ico mwompafata, ati none ufata ivyamstere zitiripo ntamstere wewe turakuronderera urwawe. Nako nyene ararurindira ararubura, aca arahaguruka asubira muhira, aca yambara za mpuzu z'abasoda zijeje amapete, hama caragaruka. Bamubonye bose bacana baca bamutwara kuri table d'honneur hariya baramwicaye, baramaze bati rero nshaka urwawe. Ateka ntabwo we bwoko sidufise ibibinyu ubwoko buno agatepa kurabo muzanira ntaco, baramuzanira n'ibifungurwa. Bishitse imbere yiwe arabitora ayora ashira mu mifuko ya yampuzu, inzoga asuka kuri ya mifuko ya yampuzu. Aho muri protokole bati mutama vyacanganye ivyo urimo n'ibiki. Atereka ibyo twaguhaye kwa kugira ngo bifungure si ibyo kugira ngo usubire mu mpuzu. Nawe ati erega jewe nari naje muranka kunyakira, nabasavye n'urwagwa muranyi, none rabo ubu muriko mumpereza ibintu vy'ibisiporonyonyo, mumpereza n'ibindi bipfinyo. Sinone rero sije mwazimanye ibi bihuzu, nico gituma arivyo ndiko ndabikabura. Nico gituma bavukanye umuntu mu kumuha icyubahiro n'iteka twobima kubera ko ari umuntu gusa. Ibindi nibyo kubera ubuzima ariko bitunganijwe, umuntu arashobora kuronka icyo cyubahiro kubera ibyo asanzwe akora cyangwa kubera uko ukuntu ahagaze, nta ngorane biteye. Mugabo ko abandi bantu duca tubakandamiza tukabahonyanga, ukamenya nta gaciro bafise, tuba turengeje urugero. Duhamagariwe kwiga guha agaciro umuntu. Rimwe na rimwe arabona ndaba babandi twita ngo abayaya n'ababoyi dufise mu miryango iwacu, ugasanga umuntu aramutumika akamufata nabi agasubira, kandi ariyo yama amugaburira imisi yose. Kanatsinda bamwe bita abapatron ababosi, imisi yose nabe bibuka ko murya ibisigazwa yabo, kuko babahumvirije ko umuntu wafashe nawe. Umuntu wamaze guhereza ubuzima bwawe mu ntoki ariko wamufise ugahindukira ukamufata nabi. Twige rero guhereza agaciro umuntu kubera yuko ari umuntu. Aha rero Pawulo mwiranda yaciye yandikira Timote amwibutsa mu vyo gutunganya ibijanye n'isabisho, vyo guteguka, vyo kwambaza, ko ari ukwibuka gusabira abantu bose, uhereye ku bari imbere y'abandi, ku barongoye abandi. Iri jambo ry'Imana ryose twateze amatwi ni kugira ngo dushobore gutegera no kumenya ko Imana ishaka kuduhereza urukiza, duheze tumenye ukuri nyako
nyabwo duheze tube abitegeza. Nico gituma abavuga ko bamenye Yesu, ko bemera Yesu Kristo, bahamagariwe cyane cyane kumushingira intahe, mu gushingira intahe ukuri. Mugabo kuri ino si ya none ukuri usigaye umengo nta kuhari. Abantu barafata ukuri bakakwita ikinyoma, bagafata ikinyoma bakacita ukuri. Mugabo ivyo bikungere vyagenze, umunsi umwe ikinyoma cabwiye ukuri ngo tuze gutembera kw'Itanganyika. Bishizeyo biramubwira ati reka dukure impuzu duce twoga, turahuzi koga gushika kuruta uwundi. Ukuri gute gusimbira mu mazi n'ikinyoma mu mazi. Ukuri guca kukubita umwimbu kuroga ngo gushegura. Kumbe kwa ca kinyoma caciye kigaruka inyuma, gica gihitana impuzu z'ukuri irambara, gica kirira. Ukuri kuvuye mu mazi kuraraba, usanga ikinyoma cabaye ikinyoma nyene ca ukuri kwahenze. Niko guca kugaruka gushitse ku nkombe kwiyumvira kuti none ngende ndigusa. Ukuri guca kuva gutora impuzu z'ikinyoma. Rero ukuri kuvuye wose, ukuri ko kwirukanga inyuma y'ikinyoma ati mpereza impuzu zanje, mpereza impuzu zanje. Abantu baguma babona ikinyoma bagashita ukuri, babona ukuri bakakwita ikinyoma. Tubandanye rero bavukanye dusabirana cyane cyane kugira ngo twese tumenye gushingira intahe Yesu Kristo mu kugendera mu kuri tugire Kristo. Uhaguruke tugaragaze ukwemera kwacu. Nemera Imana imbere udende, nemera kandi umugabo Yesu Kristo, umwana w'ikinege w'Imana, yabyawe na Data kandi agira urugo. Imana iva ku Mana, umuco uva ku muco, n'Imana y'ukuri iva ku Mana y'ukuri. Yarabyawe ntiyaremwe, asangiye kamere na se, byose byaremewe kuri we. Yavuye mu ijuru ku bwacu bw'abantu, agira ngo adukize. Yihaye umubiri mu nda ya Bikira Mariya, kubw'umutima mweranda n'imibiri y'umuntu. Yongera abambwa ku musaraba ku bwacu, kuri Ponsiyo Pilato, arababara arahamba. Araheza azuka ku munsi ugira gatatu, nk'uko byari byaranditswe. Hanyuma yurira mu ijuru, yicara iburyo bwa se, kandi azogaruka n'uburinazwa, aje gucira urubanza abazima n'abapfuye. Ingoma yiwe izobigirira. Nemera kandi umutima mweranda, umukama ari we soko ry'ubuzima, akomoka kuri Data na Mwana. Turamusenga kandi turamunyaza, nk'uko tubigirira Data na Mwana, niwe yatubwiye mu bahanuzi. Nemera kandi Ekleziya imwe mweranda, Katolika, kandi ishingiye ku batumwa. Nemera kwibatiza imikuru y'ibicumuro n'imisa, dore izuka ry'abapfuye n'ubuzima buzokurikira. Amen. dusabe Bene wacu shamwe twese tutakambira umukama, atabaza abantu bose amahoro ku isi, kandi azobaronsa ubuhirwe mw'ijuru. Ukama tume,
abasaserdoti n'abandi bose babunganira ngo inkuru nziza yawe imenyekane hose, ngo inkuru nziza yawe imenyekane hose. Ese umutima wawe wiranga yobayobora muri byose, gutyo bashobore kurangura neza ubutumwa wabashinze mu rukundo no mu kanyamuneza. Turabigusabye mu kamatwumvire. Turarengukanye ibihugu byo ku isi yose, cyane cyane igihugu cyacu cy'u Burundi. Turakweretse indongozi kuva ku muto gushika ku mukuru. Turagusabye ngo wame uributsa yuko ubukuru bwose buva kuri wewe, ubaronse guca bugufi mu kurongora neza abo bashinzwe, gutyo tubone twese twibera mu mahoro no mu butungane. Turabisabye mu kamatwumvire. Turaguhereje abacu bagowe, abarwaye, abafunzwe, imfubyi, abapfakazi n'abapfakare, eka n'abandi bose bafite ingorane zitandukanye. Nubarose umutima mweranda kugira ngo abashoboze kwihanganira ibibazo, kandi bame bibuka ko ubuzima bw'aha ku isi ari ubw'igihe gito, gutyo bame bakwiyetseko. Turabigusabye mu kamatwumvire. Turagushimiye cyane kuri uno mugwi w'itorwa waduhaye, no ku myaka 19 tumaze turangurira ubutumwa muri paruwasi muvyeyi w'Ikigongwe. Ku byiza twagabanye no ku vyamwa twarose, turagusabye ushishikare kutuyobora, udufasha gutohoza umuhamagaro wacu mukuri. Turabigusabye mu kamatwumvire. Natwebwe twese bateye iteka ryo kuzana mu ngoro yawe, turagushimiye cyane ku ijambo ry'ubuzima uturihagiye. Icyo tugusabye ni umutima wo kurigendera no kurimenyesha abandi. Tubabere umuco, gutyo izina ryawe rinahazwe muri bose na bose. Turabigusabye mu Thank you.
ekereziya wikwambaza ibitumwe n'urukundo rugukomokako turonse ibyo tugusaba turakwizigiye tubigusabije Yesu Kristo Mukama wacu. Umirire abashostat bashitana amashinama yawe. Mubyeyi wacu urakaza, urakaza iwacu Burundi urakaza. Mubyeyi wacu urakaza, urakaza iwacu Burundi urakaza. Abadasenga barasenga, mubyeyi inema bashyizemo urakaza. Mubyeyi wacu urakaza, urakaza iwacu Burundi urakaza. Abatayaga barayaga, kubera urukundo babashizemo urakaza. Mubyeyi wacu urakaza, urakaza iwacu Burundi urakaza. Mubyeyi wambaye igihomwe, turakusavye ihemba n'ubuguma twiteguye. Mubyeyi wacu urakaza, urakaza iwacu Burundi urakaza. Muvyeyi dukunda, turari imbere yawe ngo tugukengurukire ku ngabirano zose twaronse kubw'ubuntu bwawe muri kuno kwezi guheze. Urakoze kubw'izo ngabirano ari ikimenyetso c'urukundo rwawe, c'urukundo rw'Imana. Tuje kugushikanira udukorwa twaranguye, ingorane zacu hamwe n'ibitunezereza, tubishikana mw'isoko ryera ry'inema mu gasengero kawe. Twakirire aya mashikanwa y'ikigega c'inema, maze urangure igikorwa cawe nk'uko wavyemeye uti. Ushaka kwiyegereza abantu b'imitima irotewe guhinduka, ndabigishe kuri intumwa zanje zigushitse. Mawe umviriza kandi ibisabisho byacu, imyitwarariko yacu ariyo rwawe, kuko uri umuvyeyi wacu natwe tukaba abana bawe ukunda. Dusubiye kandi kwiyemeza kwifatanya nawe mu rukundo no mu gikorwa cyawe cyo gufasha gukangurira abantu urukundo rwa Kristu. Mawe wacu, urazi imitima yacu, turi imbere yawe n'umwizero mwinshi, dushaka kwitanga ku bwawe kubera urukundo. Tega amatwi ibisabisho byacu, uheze ushinge muri twebwe ubwami bw'umwana wawe ukunda cyane. Mawe bw'ibyo mvuze ku muzirikanyi byose, ibyo nibaza n'ibyo nkunda, ibyo ndoba ndabikoreye, ibyo nshize n'ibyo baragira, ibinezeza n'ibimbabaza, uko ndi kose n'ibyo ntuze byose, byakire ubishire mu isoko ryera ry'inema, itemba riva mu gasengero iwawe, rikamara inyota bawurumisha mu zacu. Yereka abana bawe witoreye mu rukundo rwawe, heza ibikorwa byacu, binazi bitatubweraga. Amen. Ewe Mariya mugabekazi mawe, kugira ngo umenye ko ndi uwawe, unakwaye amaso, amatwi, umunwa n'umushaha wanjye, ndakwiraye wese
kumbe n'umwana w'umukobwa Mukama abashungure ko inema ziwe n'imihezagiro abakomeye cyane cyane mu bandanye mubera umuco abandi izina rya data n'irya Mwana n'umutima mwiza. Nimusabe bene wacu kugira ngo iri siganwa ryanje ariyo rwanyu ishimwe n'Imana Data kugira byose. Kunda wakire Mukama imperezwa y'igihugu cyawe maze tubone kuronka mu mabanga y'Ukaristiya ibyiza by'ijuru twemeye n'umutima wacu wose. Tubigusabishe Yesu Kristo umukama wacu.
kandi biratunganye ko twokuriraza twagukenguruka iminsi yose na hose wowe mukama muvyeyi mweranda mariama mushobora byose kubwa yesu kristo mukama wacu mu kubugarashije itoto umuryango w'abantu mu kubabaraza imanganize ibicumuro byacu mu kuzuka mu bapfuye yaradukira inzira y'ubuzima bw'amahoro mu kuduga hafi yawe dawe atwugurura ibirimo by'ijuru nico gituma twihetse kumareka tugaragara bose uko bangana tugatera urimbo rwo kukuninaza kandi tukama tuvuga tuti mana nzima niwibwiranda nyabwo niwubwiranda bwose bukomokako ico gituma tugusavye urungike umutima mweranda atagatifuza irishikanwa rihinduke bitubere umubiri n'amaraso ya Yesu Kristo umukama wacu igihe bagira bamufate agira amatangure kubabara kuva vyishakiye yafashe umukate arakukengurukira arawumanyura awuhereza abigishwa biwe avuga ati akire murye mwese iki n'umubiri wanje uza gutangwa ubwanyu bamaze gufungura agira kwa kundi afata ikarisi yongera gukenguruka ayihereza abigishwa biwe avuga ati akire munywe mwese iyi ni ikarisi y'amaraso yanje amaraso y'isezerano rishasha kandi rizokwamaho aza guseswa ku bwanyu no ku bwa benshi abakiza ibicumuro ivyo murabigire munyu Mane bimani banga jukwe miranagata gasa
aduha umutima umwe ko dusangiye umubiri n'amaraso ya Kristo. ibuka mukama ekleziya yawe ari ku isi yose yuzuye mu rukundo. ibuka umupapa wacu Francisco n'umwepiskopi wacu Gervase nabo bose bashinzwe umuryango wa Kristo. Mana nzima niwakire ubukengurutsi bw'uyu mugwi witorwa bariko barakengurukira imyaka 19 iheze barambuye ubutumwa muri paruwase Muvyeyi Kanyosha. Barakengurukira ibyiza byinshi babagabiye muri iyo myaka yose, na cane cane ko muri bo ariko abamaze kwihebera, mbere abandi bakubaka ingo zabo. Baragusabye rero muzigame bongere kubandanya bose bamye bari muri uwo mugwi, uzigame n'abakiri muri uwo mugwi, ubahe gutoza neza ico ubashaka ko, bongere kandi ubafashe gufata ingingo ibereye. Turagusabye mukama ngo ukabure n'umugwaruka abandi bashobora gutoza n'amagara wabo. Abo bose bakaba bagusabye bihetse umuvyeyi Bikira Mariya. Mwakire kandi uyu mukristo tuguhereje, umukristo mu busoro ariko aragusaba ikigongwe ku bicumuro yakoze, agusaba ngo umukize we n'abiwe bose, nawe nyene akaba yihetse umuvyeyi Bikira Mariya. Mana nzima ibuka abasavyi bawe Christine Cishahari, Leo Bigirimana, Thomas Kuzingo, Germaine Nisubire wahamagaye ko bari baremeye kubatizo bakishanya batyo n'umwana wawe yadupfiriye, batabare basangire izuka. Uka kandi bene wacu bamaze kurebuka bakutavye bizigiye kuzuka, uka nabo bose bamaze gusezera isi, imitima iri mu purgatori, bakira iwawe bame mu muco muri nahazwa kawe. Natwebwe abanyabicumuro tubitakambiye twese, tugirire ikigongo tuze dusangire nawe ubuzima budahera, twame tukuniraza turi kumwe na Mariya muhimbazwa nyina w'Imana na Yosefu mweranda umukunzi wiwe n'abatumwa n'aberaga bose baciye ku isi ari abatoni bawe, tubigusabishije Yesu Kristo umukama wacu. Kanda
yawe uyitabaze amahoro n'ubumwe maze ishaka ryawe riranguke wewe nyene ubuzima n'ingoma mu myaka yose horana amahoro y'umwuka wawe
kuibuka kwa Yesu niwakire kwako kwa Yesu ngomeze nawe Yesu misunyupe kunyegeze mkumaliza nonde kureko dutahe ngwani mwasi mubi muhamagarizi wawe nsema inazo ndi kumwe n'aberanda bawe mu myaka yose amen. dusabe abo baremesheje n'amasakaramentu yawe mukama nukunde kubaha imfashanyo zawe za misi yose kugira ngo dushobore kuronka mu mabanga yawe no mu migenzo yacu ibyiza by'umutima tubigusabishije Yesu Kristo umukama wacu.
z'abatumwa n'abakristu ba mbere. Twubake Eklezia Muryango mu kwakira no kugendera inyigisho z'abatumwa nk'abakristu ba mbere. Uyu munsi twahimbaje Dominika 25 y'amasabamana yo mu gihe gisanzwe. Ijambo ry'ubuzima. Ndashaka rero ko hose abantu bosenga bagatiriza ibiganza bitonze atashavu n'ivyiyumviro. Tubisanga mw'ibaruwa rya mbere umutumwa Pawulo yandikiye Timote ikigabane ca 2 akarongo k'8. Mu ntumbero yo kwitegurira guhimbaza isabukuru y'imyaka 15 Paruwasi Muvyeyi Kigombo ya Kanyosha imaze ishinzwe no gutangura icese umwaka w'ubutumwa w'2022 ushira w'2023 harateguwe inyigisho nkomeza kwemera zizotangwa n'abasaserdoti kuva ku munsi wa 2 igenekerezo rya 20 ukwezi kw'icenda gushika ku munsi wa 5 igenekerezo rya 2023. Ikivugo nyamukuru kigira kiti twubake Eklezia Muryango mu kwakira no kugendera inyigisho z'abatumwa nk'abakristu ba mbere. Inyigisho zizotangwa gukurikira: ku wa 2 Eklezia n'umuryango w'abana b'Imana, ku wa 3 Eklezia Muryango ishingiye ku batumwa, ku wa 4 hazoba gushengerera Yesu mu Karistiya, imisa yo mu gitondo isohotse atangwa n'isakramento ry'ikigongwe, imisa yo ku mugoroba isohotse. Ku wa 5 twigana abakristu ba mbere mu kwakira no mu kugendera inyigisho z'abungere bacu. Menya neza inyigisho zizotangwa imisa yo ku mugoroba isohotse. Ibikorwa byose by'imihari n'imigwi hamwe n'ibyo mu mibano mito bizoba birabangiriye gushika iminsi y'inyigisho iheze. Abakristu mwese muratumiwe muri izo nyigisho kugira ngo mwinagure mu kwemera. Uko imbyaro zizogenda zirakurikirana bazoza barahaye ibikorwa byawe bamenyesha ibikorwa byawe bihambaye. Tubisanga mu Izabu y'145 umurongo wa 4. Patiri mukuru arakegurukiye abatanze intererano yo kugura intebe zo kwicarako mu ngoro y'Imana. Umukristo yatanze amafaranga 5,000. Umukristo wo mu mubano witiriwe Umweranda Pawulo mu Kigwati ya mbere yatanze amafaranga 15,000, hamwe n'uwo mu mubano witiriwe Umweranda Messi yatanze amafaranga 110,800. Patiri mukuru aramenyesheje abiyandikishije ngo baze bitegurira amasakramento y'ibatisimu, ugukomeza n'ikomoniyo ya mbere, ko inyigisho zizotangura ku igenekerezo rya 1 ukwezi kw'icumi uyu mwaka. Kwiyandikisha bizohera ku wa 5 igenekerezo rya 23 ukwezi kw'icenda. Umunsi w'Imana uza tuzohimbaza Dominika 26 yo mu mwaka wa Litiriziya. Niho tuzohimbaza icese isabukuru y'imyaka 15 Paruwase yacu imaze ishinzwe. Niho kandi abasangiji badasanzwe babyiteguriye bazorungikwa mu butumwa mu mfuruka ya misa izotangura igihe cy'isaha 4:30. Tuzoca dutangura icese umwaka mushasha w'ubutumwa w'2022 ushira w'2023. Kuva ejo ku munsi wa mbere gushika ku munsi w'Imana, Radio Mariya Burundi izoba iri hano iwacu. Abagize umubano mu Kajiji barafise igisabisho mpuzamibano ku wa 6 uza isaha 1 mu gitondo mu nzu y'imanza aho bita kwa Kiboko. Abagize umubano mu Muzenga barafise igisabisho mpuzamibano ku wa 6 uza isaha 12:30 umushingantahe Veneka. Abakozi b'ikigo cy'igihugu bari ngaha ku Paruwase kugira ngo abifuza gutanga amaraso bayatange. Abari mu muhari wa Fokorale barafise inyigisho zizobera mu kigo cya Fokorale y'abagabo ku w'Imana uza isaha 2 zo mu gitondo. Ikigo cigisha imyuga CFP kizotangura kwandika abifuza kwiga imyuga itandukanye
wa mbere gushika ku wa kane. Ido nido murabira kibaho c'amakuru. Abajeje ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri diyoseze nkuru ya Bujumbura bari n'iteka ryo gutumira abubatse bifuza gutunganya neza irondoka hakoresheje uburyo kama. Mu nyigisho zizoba ku Imana igenekerezo rya 2/10 imisaka bisohotse muri Petite Salle. Hatumiwe kandi n'abatararenze imyaka 2 barindiye kuronka ibibondo n'ingo zikibandanya inyigisho zo kurondoka neza. Patiri mukuru wa Paruwasi Kaganza hamwe n'abasaserdoti basangiye ubutumwa aratumiye imvukira za Paruwasi Kaganza ziba mu gisagara ca Bujumbura mu nama zobagirisha ku munsi w'Imana igenekerezo rya 25 Nyakanga inyuma y'inkuka y'imisa izoherezwa kuri chapelle ya Ndongozi. Igihe cy'isaha 4 zo mu gitondo murahawe ikaze. Itangazo. Umwibutsamana w'ubutumwa bw'abakristu barayike muri diyoseze katolika ya Muyinga aratumiye abakristu bose imvukira za diyoseze katolika ya Muyinga, ni ukuvuga abavuka mu ntara ya Kirundo, Muyinga n'ibice bya Karusi na Ngozi byegukiye diyoseze barangurira imirimo yayo i Bujumbura mu nama ihambaye izorereshwa na Nyenicubahiro Musenyeri Yohakimu Ntamudereye umwungere w'iyo diyoseze. Iyo nama izoba ku munsi wa kane itariki 27/9 kuva isaha 11 z'umugoroba mu nzu y'amanama y'ikigo Seyari muri Ndongozi kiri iruhande ya Paruwasi yitiriwe Mikaheli Mweranda. Ikazotangurwa n'inkuka ya misa izobera mu isengero ry'ico kigo nyene. Kaze muri benshi murakoze. Uwumvise iri tangazo yorimenyesha abo vyega. Hari umwana yitwa David Hakizimana yazimiye ku wa mbere igenekerezo rya 12/9. Se yitwa Jane Bigirimana, nyina yitwa Juliette Nyandwi. Aba mu Nyabugete, yagiye yambaye ipataro itukura n'umupira utukura hamwe n'ikamambiri zisa n'urwatsi rubisi. Uwo mubona telefona kuri 61/228 canke akamuzana hano kuri paruwase. Abitegurira kubaka Rukristu: Jean-Marie Munezero mwene Silvestre Ndakoze na Gertrude Ntakiruta wo mu Rutana azubakana na Anike Mugisha mwene Salvatore Baranzingiza na Leokadi Kavumimbo wo mu Katiti. Emmanuel Seniyumva mwene Joseph Sindayambira na Antoine Ntamazungurukiro wo mu Rumonge azubakana Elvani Niyonizigiye mwene Damasi Bangirinama na Efrazi Nyandwi wo mu Busama. Menya neza uwomenya icotuma ubu bugeni budahezagirwa yobimenyesha patiri mukuru hakiri kare. Abazotegura ingoro y'Imana abari mu muhari wa Kiro, abazokarabisha abakristu mu misa ya mbere abagenzi ba Montfort, mu misa ya kabiri Schoenstatt, mu misa ya gatatu abanagwe muri Mutima Mweranda, mu misa ya kane Ingendani. Imenyesheje umuryango n'ibi tugire Kristu. Tugire Kristu. Amajambo yanjye nongera ko uburyo byemewe ahandi ubona biguhabwa ijambo abashitsi mugabo abo bantu bakomera amashi. Uyu munsi abari muri groupe vocationnaire bafite urubanza rwo kwigira imyaka 19 iheze baravuye ubutumwa muri paruwasi, kuko batanguye na paruwasi itaravuka barasumba paruwasi. None kuri myaka 19 harabonetse ibyama bitari bike abadohoje mu wabo mwagaro wabo, hamwe n'abagiye kwihera Imana
haba mu babikira haba mu basaserdoti tubona bari imbere yacu barabaye kuri uwo mugwi bituma baje guteza uwo mugwi none rero icyo dusaba ni uko n'abandi bana n'ubundi baruka baburumira uwo mugwi kugira ngo utohoze neza kazoza kandi ikindi ndashaka kubibutsa urubanza rwise umunsi w'Imana uza urubanza rwahuriranye n'iminsi yo gusubiza abana ku mashuri ibi byoroshye ko dutegura mugabo byakira uko aho ubundi bwo paruwasi yacu yashinzwe igerekerezo rya 19 ukwezi kw'icenda umwaka w'2020 n'ejo kuwa mbere ubwo bintu twari kubishyiramo muri 11 rero urubanza rubaye kw'icenda tukaba twabishyize ku munsi w'Imana wa hafi twaraye dutanga umwaka mushasha w'ubutumwa muri diyoseze nkuru natwe tuzoje dutanga umwaka mushasha w'ubutumwa tubifatanye rero no guhimbaza iyo sabukuru y'imyaka 15 paruwasi yacu imaze ishinzwe. Nicyo gituma rero hariho abantu bo mu migwi y'imwe y'ubutumwa harimo n'abariko baritegurira kwakira umusangiji uyu munsi bagiye kwiherera n'umukama hariya kuri katedrale Regina Mundi. Nicyo gituma umunsi akabasangiji bamwe mwarabona mwabonye ngaha hamwe n'abari mu nama ntunganya ya paruwasi abaserukira imibano y'Itorero Kristu abari muri coordination n'abari muri nama ntunganya ya paruwasi abo bose uyu munsi mbere hamwe n'abamenyeshamana abo bose uyu munsi bari kuri katedrale bari kubasenga bongera basabira uyu mwaka w'ubutumwa tugiye gutangura batwebwira tukaronsa akaryo kujyayo dutangure ubusenge kugira ngo tugende neza. Hariho n'abari mu muhari wa Schoenstatt bakaza amashikano uyu munsi bari bateguye ko urubanza rwabo rubanye tariki 25 niyubiye mugabo kujya urubanza rwa paruwasi basanze izo banza tuzozigorera n'ubukunde bazoca bahimbaza jubile y'imyaka 25 bose basoma paruwasi batumvise ariko nibyo birumvikana kuko imbere y'uko haba paruwasi hariho sikirisari kandi ubutumwa bwari buhari n'ubutumwa bw'imihanda bwari buhari n'ubutumwa bw'imigwi bwari buhari. Urubanza rwabo rero ruzoca ruba itariki 2 z'ukwezi kw'icumi tariki 2 nabo nyene mubashire mu gisabirisho kandi abishobora muzobatereye abishobora abifuza rero kugira mu gatutu ko ku munsi w'Imana naho twavuze ko kuranirana no ku munsi wa gatanu heruka uwo yavuze sinagatsikaye ivyo turashobora kumujishiriza ejo kuwa mbere kugira ngo rero nitwagira inama ku mugoroba tuzoje tumenya aho tuzokwitegurira ko bazobana ahandi ho urubanza rushobora kwabana n'umwuka ya misa nta na kimwe muzoba mwahomvye kuko ikintu gihambaye kuri byose n'imvuka ya misa ibisigaye ni uguherekeza naho bitoba nta ngorane kuko n'igihe twasohotse mu mwaka w'ubutumwa nta rubanza twagize n'ubundi kiretse rwe rwabereye mu mibano canke mu miryango bari babishobora yaba rero ni uko tuba dufise uwo mutima ukumva yuko dutanguye ubutumwa bushasha hanyuma natwe twinagura tukaba bashasha. Nagomba rero kandi abatumirire mu nyigisho muzoze muri benshi bose kandi mubwire n'abandi mu nyigisho zo kuwa kabiri zo kuwa gatatu no kuwa gatanu hanyuma no kwitegura mu mutima izoba umunsi wa kane tuziba turashengera Yesu mu Karistiya umunsi wose umunsi wa kane ube akanya ko kwinagura mu mutima hanyuma mugoroba uko bisanzwe tuzotanga isakaramentu ry'ikigongo. Nivyo yanishatse gushimangira asigaye ndabifurije umunsi w'Imana mwiza muri Kristo.
muhaguruke turamuhezanye. Sabe abasaserdoti bamfashe tubashikirize umuhezanye. Nimurano